urukino rwahuza umugwi wa Atletico Madrid yakira Wanda Metropolitano umugwi wa Real Madrid. Twaje ngaha turavuga tuti inyuma y'ikibuga mbega bimeze gute? Bame bati hariho malediction ya Atletico Madrid kuri Real Madrid kabisa. Ati aba iyo bageze muri rihiganwa ntibigera boroherwa na Real Madrid, ndavuga Atletico Madrid. Abandi bati iyo malediction tuba twikureho kuko turiteguye neza. Tuva ngaha bamwe ibinyamakuru bivuga ati hari biriko biravugwa yuko umukinyi Kylian Mbappe adashobora kuboneka muri rukino. Turavuga ati ishobora kuba ari ivyo canke ari mind game ariko baragira. Umunsi w'ejo turamubona atanguye mu kibuga. Tanguye mu kibuga kubgawe Alonso twovuga yuko harihindutse ikintu gito ku ruhande rwande rwa Atletico Madrid. Ariko ku ruhande rwande rwa Real Madrid hahindutse umukinyi umwe kuko match are Asensio yarayikinye. Raul Asensio yarayikinye. Match are yarayikinye. Yarayitanguye. Iyo takimenga nimwe muri La Liga. Yarayitanguye Raul Asensio, Antonio Rudiger nibo bahari. Ikintu cyahindutse kuri match are. Kuminduka ya Real Madrid nuko uwitwa Jude Bellingham atarahari iyi match yaje. Uwitwa Brahim Diaz yacamusedera ikibanza. Yacamusigira ikibanza. Uwone nawe yagaragaye atari yari uwitwa Luka Modric. Ejo yatanguye mu kibuga mu rukino rw'ibanze, ntabwo yatanguye mu kibuga kuko hari hatanguye Kamavinga. Yego. Kamavinga rero yaciye arekera ikibanza uwitwa Luka Modric. Nizo minduka kuko impinduka zabaye ni kuri Kamavinga yasubiye na Luka Modric hamwe nande na Brahim Diaz yasubiriwe n'uwitwa Jude Bellingham. Voilà nabo bahindutse kuko urukino rw'ibanze yari defense central wa Asensio na Rudiger, Ferramendi hari ya Federico Valverde hagati mu kibuga hari Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga na Brahim Diaz. Attack yari babandi nyene ariko ku munsi wejo vyumvikana yuko hari cyahindutse aho Real Madrid mu igoni wa undi nyene ni Thibaut Courtois, defense central ni Raul Asensio na Rudiger, hari ya Valverde, Ferramendi, ariko hagati mu kibuga haca haza Aurelien Tchouameni ari kumwe nande na Luka Modric, imbere yabo Jude Bellingham, atake iba yayindi Vinicius Rodrigo na Kylian Mbappe. Ku ruhande rwa Atletico Madrid Yano Black Migori, defense central José Maria Jiménez ariko na Clement Lenglet nibo bari bahari, Marcos Llorente hamwe na Renildo. Renildo hari umukinyi yitwa gute Galan niwe yari ahari. Hagati mu kibuga hari Rodrigo de Paul, Pablo Barrios nande n'umukinyi Conor Gallagher. Ntiyari yatanguye match ntiyari yatanguye kuri match umenga hariho Rodrigo de Paul, hariho nande burya hinge ndabe match bakinye umukinyi yari hagati mu kibuga ku ruhande rw'uyu Gallagher hari umukinyi nde burya hagati mu kibuga hariho Barrios nande na Samuel Rino. Samuel Rino niho yarari. Niwe yatanguye kuri bench ariko match herutse niho yari yatanguye. Iyi match Alonso ari umukinyi yitwa Giuliano yari Guillermo Simeone umuhungu wa Simeone nawe yari mu munsi kuko harimwo nande yari mu rya munsi harimwo n'umukinyi Julian Alvarez ku busatirizi agaca habande na Griezmann, Antoine Griezmann naho yari ari ku busatirizi hariho Julian Alvarez. Nabo rero impinduka zabaye ni kuraba ku munsi wejo Alonso kuri izi impinduka zibaye kubgawe kuba bakoze impinduka nk'izo hari kubera iki? Duhere kuri Atletico Madrid. Atletico Madrid ni equipe novuga yategereza kuza iri aggressive cyane, yategereza kuza novuga irondera intsinzi kwa mbere na mbere. Hari anya bagize defete ya 1-1 ni à l'extérieur ariko bari muhira bafite icyizere novuga cy'abafana babo. Bafise niyo score novuga igikinika ikigendeka bategereza novuga
kongereza ingufu ku bwanje, reka ndavyitwe kongereza ingufu kuko jewe ku bwanje kompaye uwitwa Renildo n'uwitwa Galani. Renildo ndamushira imbere ya Galani kubera Renildo arafise qualité zo kudefenda no kwataka ariko Galani uraza kubona yuko ibintu byo kudefenda kirenga ni mwiza offensive Galani mugabo kudefenda wapi. Iyi ni match rero uno umumenyereza Diego Simeone ata bintu byinshi yarakeneye cyane gose byo kwataka, ahubwo yarakeneye ibintu byo kumetriza umupira cyane gose kugira ngo arobe ico gitsindo kimwe cyo nyene cyari gihagije. Kimwe ni minimum aronse bibiri, kimwe aronse kimwe kuduga bibiri ni bon gusumba, ariko kimwe cyo nyene cyari gihagije ubwo ucuraba na taille y'umu adversaire abariko akina nawe ni Real Madrid kandi nabwo ari Real Madrid yagize déplacement nini ya cyane, ni derby yi Madrid baramenyeranye cyane, babanye imyaka myinshi cyane gose. Iyi yari match novuga yabo igira kangahe bahuye nawe, iyi ni ya kane urumva ndiko mvuga Simeone ahura na birarenga oya ndiko kuri uno mwaka voilà urumva. Rero ico yategereza gukora, yategereza kuba discipline cyane gose mu rukino, hama akametriza umupira akametriza umupira gusumbya Real Madrid. Nico cyo nyene cyari kumufasha kuronka ino ntsinzi. Rero kugira ngo bishike kutegereza kuba ufise abakinyi bari for defensivement, ariko kiyasira yuko nimba kuri couloir imwe ufise umukinya ari for defensivement, gerageza kunovuga imbere yiwe hazeho umukinyi atanga byose. Kuko rero Samuel Lino n'umukinyi nawe akina byinshi offensivement, sivyo? Ariko Gallagher n'umukinyi ukira kumuha ayo makonsigne ati wewe uraduga ugaruke, uraza kubona yuko ubwo bushoboza bufise. Rero je ndabona yuko bwa mbere na mbere izo choix ziwe za Diego Simeone zo guhindura iriya couloir, kuko iriya couloir ni icako Rodrigo yababangamiye novuga mu kirago y'abanzi. Uravye burya Rodrigo niwe yabonetse muri match ya mbere. Rodrigo na Brahim Diaz uravye nibo bantu bigaragaje. Ariko kandi kuri Rodrigo tuzi ko mwino misi Rodrigo burya turamushira mu beza, ariko nerema itaboneka, ariko ifise ubwiza gusumba ba Vinicius mwino misi. Ico gituma yashimye kurenforcer ruriya ruhande. Urumva zana uwitwa Gallagher arazana n'uwitwa Samuel Lino, arazana n'uwitwa Renildo. Hama tuvuye nga kuko ibindi bibanza byose uraza kubona yuko byo barametije bameze neza. Tuvuye nga kuza kuri Real Madrid novuga yuko rero iriya choix tactique yagize canke iriya choix yagize yo guhindura ariyo ku bwanje yatumye uriya mumenyereza agira ikibazo mu rukino. Ni gute wewe uzana uwitwa Luka Modric, nivyo n'umukinya afise experience akina urukino gwiza, ariko wewe ni gute umuzana kuri match iri decisive nyinye isaba inguvu, donc ugiye guhura na equipe iri solide iri dynamique nka Atletico Madrid, komba nyinshi hagati ziri gatanye, wewe ukatumuza ubazana mu musaza hariya nimbagiye turaza kubyinjira mu giye kubiraba neza by'ukuri hagati mu kibuga kwa Real Madrid mu gice cya mbere. Chouameni niwe ya tarataza, witwa Bellingham gatarataza, urumva. Rero habaye shwa yo kuzana uwitwa Luka Modric ku kibanza ca Kamavinga. ari na tukubwanje mbona yuko ifisa ga pourcentage gatoya, ariko kubera iki ati je impamvu mbona yuko basi bisobanutse gatoya buke, ariko atayindi shwa yarafise. Jewe gutanguza Kamavinga na Chouameni mbona yuko ari ibintu by'ukuri Real Madrid byama byayikwegeye n'ibintu. Oya yatanguje Chouameni na Modric. Oya ndiko mvuga mu rukino rw'ibanje. Rwa mbere. Yatanguje Kamavinga na Chouameni. Wanashima gwari urukino mbonye Chouameni na Kamavinga batanguranye mu kibuga, hama ibintu bigafunctiona mieux par rapport y'imyaka izindi bahora bahurira mu kibuga. Ariko kandi kuca agahindura no vuga umwe muri bo akacazana Luka Modric.
nabonye yuko atashimye yuko kandi bobandanya bakinana donc icwamena akamavinga bivanye nuko umusaruro wabo ubu utari kirenga naje utarankonvenga cyane ariko bivanye yuko atayindi shwa afise mu bakinya afise wagati ariko yaraye nayifise kuko kaga peti ka Brahim Diaz jewe ndi kwa Ancelotti ku munsi wejo nagatanguza mu kibuga kuko iyo ugatanguje mu kibuga kavuye kugutsindira match igitsindo nkakiki karazana kandi kifitiye ico cizere kinjira muri match kifitiye ico cizere rero yaciye afata ashiraho Luka Modric hama ku rundi ruhande yaciye azana Jude Bellingham we nk'ibisanzwe ni ikibana cy'uwiwe kandi yategerezwa n'umutuzo kitaba yaciye aca yicirande Brahim Diaz donc kwagarutse urumva nta yindi shutegeza kumutanguza ahandi sino ku zindi mpande ndabona byari bimeze neza rero ku bashoya bamenyerezo raza kubona buri muntu wese yumviriye ugutandukanya ariko uwiyumviriye neza gusumba ni Diego Simeone par rapport ya mugenzi we uri ya Ancelotti kuko nikimenya match yamugoye kuva mu ntango gushika mu mpera kuko nivyo yagize ama remplacement byose yabigize equipe ya Atletico Madrid yamaze kumetriza urukino yamaze novuga kubona yuko byose bishoboka bimva equipe rero imaze kuba iri en pleine confiance nkuko nye biragoye cyane gose kandi bara abantu bazinanye cyane gose bamenyeranye nuko Alonso turagiye mu kibuga match iratanguye match gitangura mu masegonde 37 igitsindo kiba kirinjiye atamu umukinyi yakoze ku mupira Raul Asensio yari Raul Asensio awugarukana ayentervena nta wundi mukinyi yakoze ku mupira nta wundi kuko umupira wavuye hagati kuri centre uraje inyuma bateri pasi iragenda passe en profondeur Raul Asensio arawukubita ugaruka ku mukinyi hama barakuta contre attaque baceca ku ruhande atera pasi nziza ica hagati y'amaguru umukinyi yari inde burya wadevi ujya mupira cyane wateye centre ujya mu ngo Simeone yego hama wadevi ujya mupira ni Rodrigo do Paul hama uno acarawongera garagera bushirayo kuko yarawuherekeje uravye novuga yaraherekeje yakompanyije no bwiri action urazi kujya mupira ari waciye mu maguru mupira waciye mu maguru mu Real Madrid yagiye ku intervena kuri inde yari Raul Asensio yari Raul Asensio niwe yari nyuma donc ijya Diwere yarayihushije ko Raul Asensio yari imbere yiwe nako Rodrigo de Paul yari imbere yiwe ara deviye umupira agiye ku deviye umupira asanga Raul Asensio kuguru yagiye gushiraho umupira waciye umuca mucama urazi ujya mupira mu kugira uje hariya anye kwa Simeone kwa Guillermo Simeone wawutanze hariya yari Barrios umenga yari Barrios mugu mupira Barrios uno garagere niwe yarawumuhaye kuri yo contre attaque yari ibaye mukanya gato uriya mupira uriya Raul Asensio yajeje kugira ijya ku depied abagiye kudegaja wacyushikira kwande kwa garagera uha Barrios arurungika kwande kwa Simeone acatera centre yumvire gucyo utera centre ariko kandi kuwaje yuno mukinyi garagera idasanzwe yagize mu kugira iyo course yo kwa accompagner no byo action nivyo bintu rero byagize donc Real Madrid abakinyi bayo bose baguma basista ariko donc nibagize yo constat yo kugira ama marquage yabo bakinyi muri uwo mwanya byarihuse cyane gose byarihuse muri uwo mwanya garagera isanga ari imbere y'umunyegoti Thibaut Courtois umutanga ko igitsindo kiba kirinjiye cyane gose cyinjira mu masegonde make kiba kirinjiye Alonso kirinjiye turazi ingene Atletico Madrid ibaho ingene ikina urukino baraje bashebaza barashobora gwa ati rero turatsinze muri umunota benshi barayibonye bakubita bloke zibiri Real Madrid iragerageza kurondera ahica biranga kubwawe eyo kuzibira birabaho ariko Real Madrid ni equipe twamatuzi itwara amasolution hirya no hino icyabuze yuko
biranka yuko banatera no mu igora incuro nyinshi kuko mu gice ca mbere habaye tirikadre imwe ya Rodrigo imwe ya Rodrigo ico kintu ca ya tirikadre bira iki biratanga ni yari nateye n'ubwo ni kubera ari Yano Black yareka tuyita agashuti gato Yano Black yawutoye kuko bavuga bati iyo uteye werekeza umugani awufashe ni tirikadre ariko yo ntuyiharura kiki ichance yuko ije cambere cyose gihera equipe yagiye kuzibira kuko twarabonye barose ama contre attaque nabone Atletico Madrid hariyo yakubise tirikadre nziza Julian Alvarez mbega ichance ko Real Madrid kubgawo ishora kugenda mu gice cambere ariyo ariko ya domina match nakubwa ije cambere cyose ata tirikadre nimwe bafise n'igiki iyo tuwe kwiharura Rodrigo kuko ntiyari tirikadre nuko baberekana bijya yuko yawufashe gusa yabisanzwe kiki je cyo novuga gusa ino equipe ya Atletico Madrid ifise umumenyereza byo kuri systeme yo donc n'umutacticien muri maki n'umutacticien ku rwego rwo hejuru ariko kandi uriya mumenyereza twemeranye n'umumenyereza ya Bosije yize cyane gose iyi match arayiteguye si match gusa uravye no vuga ubwiza bwa Atletico Madrid kuva inoses igitangura wanashima uraza kubona impinduka nyinshi cyane uraza kubibonera no kubakinya recruiter ku mikinire yiwe yarahindutse barakina ibintu bisobanutse biri donc bisukuye yewe kabisa ukabona yuko vyukuri arumva ninde yo kwibabajije ku munsi wejo yuko igice ca mbere ca Real Madrid cohera atatirikadre nimwe baronse ariko uno nawe akaronka tirikadre zingahe zitatu reka ndakwibutse hari tirikadre hambavu y'iki gitsindo duharura igitsindo hari umupira uwitwa Julian Alvarez yateye kubise ishuri umunyegora ukuramwo n'ukuboko kw'iburyo gushika naho byukuri tuvuga ati iriya yari shuti kabisa kandi Alvarez yatera amatirikadre gusa hambavu yiyo onye Alvarez kandi yarateye shuti muri angle ferme gatoyi aratera umunyegori kurutwa kuramo rero muri make ino Atletico Madrid ku munsi wejo igice ca mbere coco tukigihagazeko yarasumbije Real Madrid tactiquement ariko kandi n'umupira usukuye muri make kuko ugiye kuraba abakinyi bo hagati ba Real Madrid baribuze natangwenda bivuga rero ikintu cyabuze kuri Real Madrid naho rero nkeneye niho ukeneye icyo cyabuze muri Real Madrid bwa mbere na mbere byapfiriye he ku buryo bashobora kudomina match yose muri yabazibiye barabona tirikadre kuko bwa mbere na mbere kiki Real Madrid ni equipe yari imaze gutsinda 1-1 hariya ni score n'ubundi nabyo nitaba garantis kuko ega musanzwe match yabaye ntoto ku munota wa mbere cyari biheza bwati ubu tugiye gukina match aho byankiye ku munsi wejo Real Madrid hakiri kare iriya score ya 1-1 baje mu kibuga bavuga ati twe ni Real Madrid yiki turaza gukina umupira wacu Atletico Madrid nabo bari bafise objectif yo kurondera igitsindo mu minota 15 ya mbere wanashima kimwe canke bibiri bizo byabonetse ngira ngo warabonye yuko nibwo baronse igitsindo hakiri kare bakomeje barondera gusumba amemerera ya Madrid rero ikintu gihari kuba baronse igitsindo kare Real Madrid niyo karite bafise bari formantarima byaragize akantu novuga bibasubiza inyuma byaragize donc cinjiye kare byarabaperdivye mu mutwe hari donc hari akantu kabakoze ko kubivanye n'ikijya gitsindo ca mbere baronse Atletico Madrid hakiri kare hama baca bahera ngaho onye baforsa kurondera igitsindo canke baforsa kurondera novuga ukungene bashika mwizamu rya Atletico Madrid ariko byukuri batabiteguye batariko baravyubaka ati gute warabona yuko amaperte de balle yabaye menshi cyane gose tugenda buhoro uvuga uti perte de balle zarabaye kurande rwa Real Madrid byishwe na naka kubera hagiye ibi kumukinyi kumuvuga uti uyu mukinyi yarishe system doje
uyu mukinnyi yakoze ibi urabona ku rukino nka rujya hari abakinnyi baba bari bitezwe cyane nk'umukinnyi Vinicius aba yitezwe cyane na Rigiano uvuga mu rukino rw'ibanze atigeze anaboneka aba ari match ategereza kuza ko idashoboye byose kugira ngo akonfirme kugira ngo n'ubundi agaragare agiriyo difference kuri Mbappe nawe ni nkuko nyene naho nyene match yaramunani nawe ategereza kuza kugira agaragaze iki niki rero kuri abo bakinyi babiri uriya Mpeti wewe Rodrigue gituma wanashima match mwiniza ariko aragaragara nta pressure bamushirako nyamakuru iki ntari suppressor akina umupira w'iburi natirera agakinana bishoboka bisemple iyumvire rero ku mukinyi nka Vinicius ku munsi wejo buri mupira wese yagerageza kudribla muri mupira wese yagerageza kugirana byaranga ngira ngo warabibonye akabika nka meme yuko bashobora gukina na bagenzi we ngo bagireje collectif bivanye na pressure ariko wijya match rero nico kintu cyabaye Vinicius yashaka gukina ibintu bitari muri we yashaka gukina ibintu birenze orke yategeza gukina ibintu biri simple kuko umwanya ubugihari kiki iyo bagutsinda igitsindo kimwe mu munota wa mbere ufise iminota 89 ubuvuga ati jewe umwana ndatsinda ariko kucuza ukavuga ati noneho karabaye ndi Vinicius ntegeza kugira ico nkoza handi ho karamfanya raba ama diwere yose uriya mukinyi bari kumwe yari bari bakuna na Laurent voilà Marcos Laurent imipira yose ari mwaka Mbappe nta mupira yasubira kandi kuronka kuko mediane ya Real Madrid yari yamizwe urumva Rodrigo hariya niwe yagerageza novuga kugira kutusha iyo mipira rero ikintu cyabuze muri Real Madrid nico gitsindo cyabakozeko ariko kandi nuko donc gutakara kwa ba Vinicius mu rukino utametriza match mbega ndiko nkina match imeze gute negereza gukora iki nivyo muri make Real Madrid byabuze mu gice cyambere ariko basanga bariko bakina na equipe iri fort wanashima reka tuvuge ku munsi weje yuko yabaye format arimo kubasumba gusumba Real Madrid baza gukina na equipe yateguye izi biri kurakina izi nihangiro bategeza gushikako iryari niko kubona rero match nkijya anye mu gice cyambere idominwa na Atletico Madrid gusumba Real Madrid nuko ice cyambere kirarangira Real Madrid irabura gitsindo irabura cadre ariko bo baronka cadre kuri zitatu bose baravuga ati Real Madrid isa niyamizwe nivyo Atletico Madrid iragendera zibiragizo bloke zibiri biranka yuko baronka cadre nimwe Alonso turaje mu gice cya kabiri icya kabiri barinjiye Real Madrid iraje nyene imera nk'udomina ariko na Atletico Madrid irakina ku munota 59 Kylian Mbappe aronka umupira au kina neza aracenga rinyama cyo de reparation Kylian Mbappe contre aba defenseur abi abacamwe hagati neza wa mbere aramucenga wa kabiri yari Cremarengre abaramu aramukoze ko aramusigaranye iba penalty turazi yuko kuva saison igitangura ko umumenyereza Carlo Ancelotti yari yamenyesheje ati ubu rero ndonse abastari kuri batatu ndafise Vinicius ndafise Jude Bellingham ndonse na Kylian Mbappe ati rero ubu ngira nshireho kuko ico gihe Kylian Mbappe amaze iminsi ananirwa ama penalty ati ugiye gutwara penalty numero 1 Vinicius hama hakurikira abandi ba Vasquez baje gutera penalty Bellingham arazitera atariko Mbappe wenda guhaye amakufa ariko tubona birahindutse ati muri gwa rukundo hagati yabo Mbappe bakazimuha akazitsinda zimwe akazitsinda kabisa ariko ku munsi wejo match decisive nkijya match ubona umukinnyi ari mu kibuga ingene amerewe ashobora guha ikintu gikomeye iyo qualification kubwawe Carlo Ancelotti kubona penalty irabonetse Mbappe ari harya Vinicius ari harya
Bellingham ari harya urumva abo n'abakinyi dushobora kuvuga ati gutera penalty harimo abateretera neza kubwawe na match wavuze yuko Vinicius yari yatakaye ampe absa muri premier mita tutamubona cyane gose kandi Vinicius byari bikwiye ko muhijya penalty ingorane ya Vinicius yindi kiki n'umuntu iyo umuprovote ari enerve cyangwa ukamuzibira kabiri gatatu arava muri match rero nka match umukinyi nkurya rero ari muri iyo situation baronse penalty vyari bikwiye ko yiha Vinicius simvuze yuko ingorane rero ni numero 1 ingorane ni ya rero nturinda kuyimuha birazi ko ari wayitera biragoye cyane gose wewe nk'umumenye kuhindura ibintu wavuze uhindura ibintu ubwo nyene hakiri kare kandi en pleine match aho onye rimwe na rimwe uburgiye no kwica byinshi cyane gose gusumba ivyo bintu woba wibagije ko uri kurakiza kuko ntuzi mbega wewe nawe nyene aca byakira gute ntiwamugirishije inama urumva ntuzi nawe donc ntuzi ibizokurikira muri vestiaire narijya novuga hari hako kantu ko kangonongono hagati yabo vomye ahubwo kureka gutyo nyene kwabandanye mugirira icizere rero icizere ku munsi weco barakimugiriye ariko bya bindi nasigura ubwa mbere nivyo byaciye vyigaragaza yuko byukuri ntari muri match dabo uburyo yateyemwo penalty nk'ijya fe penalty decisive ikibagumiza muri match bahama ikaba qualification vyoroshe nta nubwo twovuga ngo yarayihushije cyangwa umupira waciye ku ruhande gato oya umupira yarawudegaje yarawumanitse kabisa kure cyane gose donc ivyo rero bisigura yuko ntari ya 100% muri match urumva donc quelque part yavuye mu rukino warabonye rero ko ni nyuma y'urukino bamenye nyuma y'ijya penalty atakintu yasubiye kubafasha atari nubwo gukora amakosa menshi gusunikana iyo bamudribye urumva gushika naho bamukuramo muri prolongation ariko kandi bamukuyemo bateva mumenyereza yabonye ko atacaza kumufasha yatevye kuko ngiya remplacement Rodrigo bamukuyemo bihinjiza Brahim Diaz je nari guparia yuko basinkuramo Vinicius ndumumenyereza Rodrigo nkamugumizamwo urumva rero urumva kuri Vinicius vyukuri ejo heureusement yuko equipe yarenganye ariko yari yagurishije equipe yari vyahetse yari yabuze ariko kandi nirindi kosa ryari kuja kumumenyereza kuko niwe jisho niwe ategeza kubona ivyo hakiri kubona yuko burya harabakinyi gwe gukura muko nyene Vinicius ananirwa penalty mu mutama urabo buryo hageze yaho ya Madrid yiwa dafashe byamwankiye bamukenyuye atakaza imipira yumvire kuko ijya match nkijya kikisinze ko ayonye yarasavye souffle nyinshi novuga ku mpande zose warabonye ko abakinyi birutse cyane uravye novuga nk'ibirometero baba barirutse ni byinshi cyane kugira ngo urekipere umupira byagutsaba kwirukanga Bellingham arirukanga arekipera imipira ba Rodrigo de Paul bararekipera imipira ariko kiki wewe nta effort nimwe uri kuragaragaza bagenzawe bariko bariruka inyuma y'imipira barayirekipeye barawugwaye uciutakaza kandi waranabibonye rimwe kabiri gatatu ingene yashavuye Bellingham bien sûr ati wewe uri kufasha iki utakaza umupira ni gute turiko turasanza rino wewe wondera imipira tuguhereza wowe ukatutakaza umupira hamuhoje kuutakaza ukacumanika amaboko uvuga ngo arbitre uhamagara arbitre cyangwa uyenerva mbere y'abakinyi baba adversaire nuko nyene mu arbitre ku munsi wejo Martial cyo kuri no muntu yagaragaza asubiye kugaragaza urundi rwego gwiyo gwiza fwara impamvu no vuga abanyine nkazijyanye bazaba abahagarikizi no vuga nabo baba bari ku rwego gwiza nibi twaraye tubonye amakarata y'umuhondo yabaye make paraporo no vuga y'uburemere bw'urukino uko yimereye urya kuko ari finale ariko kandi akaza akakuganiriza akakubwira ati burya
ibintu bimeze gutya anye kandi ubandanyije bimeze gutya biraza kugenda gutya Alonso tuja kuri system tuvuga tuti bamwe bati turiko turabona igihengeri gikomeye umukinyi yoza gufasha Jude Bellingham yoba ari Fede Valverde atariko nawe ari ku ruhande rw'iburyo turabona yuko hari igihengeri hagati Mutama ariko araruhanda avuga Luka Modric tubona rero ikintu cyabaye ku minota 65 Ancelotti araciyumviriye aravuga ati uko biri kose ndazi yuko umukinyi Lucas Vazquez iyi match kugwega ari kuraro ko yasubiye inyuma nta kundi afashe risk ndamuzane kuri zibiri hama Valverde yinjire hagati kandi ndabe ndiko ndarabati nkateba uyu mukinyi Aurelien Tchouameni afite ikarata y'umuhondo yoronke yindi byo ibindi bintu reka ndamukuremwo nshiremwo Kamavinga ku munota wa 65 hari bamwe bavuga bati bishobora kuba ikaba prolongation ntwari bwabimenye kuri uwo munota bamwe abandi bati abo bakinyi iyo batangurana na deuxième mita hariho ikintu cari guhinduka kinini kubwawo ni kubibona twacha ku munota 65 ahinduye ibintu Carlo Ancelotti no mumenyereza navuga afise amashwa menshi cyangwa afise niyo bando touche navuga atari mbi imu favor cyangwa imu permeta navuga kugira ibyahinduye kubwanje rya shwa yagize ku munota 65 yari shwa nziza kandi ibereye ariko kandi no ku mwanya wayo ko nibaza neza yuko ahubwo iyo byashika kanateba kumbure novuga ibintu ntivyari ibintu byo mubana nabi niko novuga kuko muri kiya gihe warabona yuko byo kuri Atletico Madrid yari yafashe novuga yari yadominye cyane yari yametrice umupira urabona ko na Tchouameni atari ko aritanga nkuko byatekerezwa kubera rya karata y'umuhondo rero ikintu gihari kuzana Vazquez kuri kabiri ukacuzana Valverde agasura hagati mu kibuga Valverde hari anye hamukacuzana na Jude Bellingham arahari hamana Kamavinga aho deja ubufashe no vuga nk'ahantu dufate nk'inzu iri kwirasha ukazana no vuga amazi ugasukamo mabisi mu muriro ukabanza ugacure iyi ni decision nziza yakoze ugazana no vuga nk'ingunguru y'amazi ukabanza ukarundamwo kugira ngo urabe ivyononekaye ibikimeze neza ubisove ubirokore hama ibyayangaye navyo urumva ubihebe niko byabi bimenze ku munsi wejo urumva umuriro wari kuraka hagati hama Ancelotti agira ubwo bwenge bwo kugirane kuko yabonye kutama kumenya aho urakira hamazana no vuga ayo mazi arasukamwo zana Valverde donc ni nka stabilisateur haje yarastabilije kuko uraza kubona ko Rodrigo Dopore Barrios aba bari babujije gukina kabisa ino equipe ya Real Madrid cyane kuko physiquement bari bameze neza ariko kandi techniquement bari ku rwego rumwe nk'abo ariko physiquement niho baca babasumbiriza rero hari hakenewe rero uwo wundi muntu aza kuranforce nka Valverde ameze neza physiquement hama afashanye n'uyo Jude Bellingham bari batanya akazi rero nico kintu kigaragara ngaho onye kuko urazi yuko no kuva ngaho onye Real Madrid byace bitangura byace bibandanya bifunctiona neza twanabonye yinjiza dukwakwanya yinjiza umukinyi Brahim Diaz ku munota 79 azana difference nawe kuko yavyimvye akuyemo Rodrigo baragerageza biranka urukino ruhera igisido kibe kubusa urazi n'impamvu nawe utakuyemo Vinicius yakirikana akabagumiza Rodrigo bamba agashima gusa Rodrigo akabasacrifice ni match imwe niziye n'ubundi rimwe na rimwe abakinyi b'abaride ugira tendance yuko hari ikintu kanaka bashobora kugufasha umwanya n'umwanya bashobora kugufasha umwanya n'umwanya mu gihe biba byanze sino urabona ko byari byanse ariko yavuze ati Vinicius byanse ariko ntiharagira ko ndamukura ariko akaguma garagaza
Vinicius yagaragaza ubwo bwitange match yose ari kuyikina kandi na penalty yari kugenda gutera yindi ariko by'ukuri yarakomeje kumukizera arakomeza kumuha ayo chance ariko byaranse gushika naho avuga ati nta yindi shwa reka ndamukuremo nzane rukiya gipeti yaciye azana Kendrick nuko urukino dukwakwanya ruhera ku gitsino kimwe ku busa nta cyahindutse ariko mvuga ku cabaye ari ikintu nabonye ku bwanje muri Real Madrid barafise attaque nziza ariko hari ikintu kinini tabafasha ejo ku munsi wejo Vinicius defensivement hari kurata bafasha oya hariho uwitwa Kylian Mbappe Kylian Mbappe no munsi hari ukuntu ku munsi wejo yatakaye yashaka umwanya wose kudekrosha aje hagati gukora kw'imipira ugasanga iyo avuye hari ya Jimenez na Lengre bise yari bonyene bakabura umwataka ahari boshobora no gucunga rero hari ukuntu nako Mbappe yicanze gose aja kuja gusekarana ba Bellingham hariya arorke yari kuguma kuri attaque bakamurondera imipira ukamuha rero byumvikana hari ukuntu naho twanamubonye za gusabira kwa Vinicius urabona yuko kuri attaque bacanganikiwe cyane Kylian Mbappe ubona yuko apport yiwe defensivement ntiyari au top apport yiwe offensivement ntiyari au top byumvikana hari ukuntu yashaka gukora imipira ahantu hose Mbappe basi omwe yaragaragaje niyo effort basi vers la fin ego defensivement vers la fin yaragarutse Vinicius wewe ni kintu kigo rero bihera gitso kibe kubusa binjira muri za prolongation nahone birananirana bagiye kuri za penalty kuri za tiro bisas dukwako yatunyarutsa tugenda kuzina nkino za Europa League kuri penalty ya mbere Kylian Mbappe haraza Solof araje arayishizemo Jude Bellingham araje arayishizemo Julian Alvarez arakubise umupira wateye n'ikibazo turabigaruka ko arayitsinze ariko barayanka mu nyuma haraje Fede Valverde aratsinze Angel Correa arayitsinze Lucas Vazquez araje arayinaniwe Kandundura Marcos Llorente araje aravuga ati jewe ngira ngibi arakubise kutakwipoto ntiwinjira hama Antonio Rudiger araza kuta umupira arawinjiza bigoranye bihera rero ari penalty zine kuri zibiri ariko tugarutse kuri Julian Alvarez penalty yateye iteye impari kuri bamwe ariko abandi akavuga ati kuko n'amategeko ahari kuri tir au but nushobora gutera umupira inshuro zibiri none yawuteye inshuro zibiri c'est-à-dire en deux temps nukuvuga ko umaze kuwukorako biba biheze kuko ni kintu cavuze iki ni kintu cabonye abakinyi babiri Kylian Mbappe yarakibonye akibwira Vazquez biruka kuko abahagarikizi hariho umuhagarikizi abari hajya ni arbitre central hariho uyundi abari ku ruhande mu assistant agenda kuraba ku murongo yo ku arbitre umunyegori ahagara neza ku murongo uyundi mu assistant aza kuraba ko bakinyi batagira ico bahungabanije bagwa kuri centre umurongo wa centre rero urya Mbappe arabona yuko umupira yawuteye yawukozeko abwira Vazquez atari ibintu bibaye hariya biruka kuraba wa muhagarikiza batero urabishije amaso kuri wanga ntibiboneka yuko umupira yawukozeko ariko raba hajya ronse urabona ko bisa ko umupira yawukozeko gato awukubita no kundi kukuguru bijyaniranye rero bati Marcignac aramubwira ati wa mugabo uyu mupira ukubise inshuro zose station ya Lucas Vazquez na Mbappe Navare peut-être yamuhamagaye avuze ati wapi ibi sivyo iyi ni gitsina ariko tubona ba chance akarongo ka rouge bimere vyateye impari no munsi nyamakuru bitandukanye bari kubarerekana bati ntaho yakoze ko abana tera ukoze ko birangira jewe kiki Madrid itashe Atletico je kintu nibajije nkikibona bijya bintu nibajije ati eski iyo bijya bintu byaba ku mukinyi wa Real Madrid decision yari gufatwa yari kuba inyafatiwa Atletico Madrid ivyo navyo no menya ariko amategeko n'amategeko urumva nimba ujya mupira nimba utagaragaye neza canke nimba kumburi harinze kuza vare ko biri kose vare naco nyene ntaco yatweretse kuko vare kiki iyo urinze y'interfena yahora kenshi irerekana ati burya nimba ari orje bagaca imirongo ariko
niyo rezo yabaye avance urumva rero je ahubwo kiki rimwe na rimwe iyo ino migwi no igeze kuri urwego kiki si ubwa mbere tubibonye hari ukuntu usanga by'ukuri uw'amahirwe aba ari uw'amahirwe nyine tu uw'amahirwe yaba ari uw'amahirwe ariko kuri ino migwi ya za Real na Barca nkunze kubona iyo hageze ibintu nk'ibi inye amahirwe yabaguye ko nyine ugasanga nibo bafise ayo mahirwe paraporo iyo yindi migwi no vuga abo bariko barakina ari nayo mpamvu natanguye ndakubaza wewe uribaza yuko nk'uyaza kuba ari umukinyi wa Real Madrid byagenze kujya kuntu eski decision yari gufatwa yari kugenda nkuko nyene wabonye yuko kiki wabonye yuko kiki inyuma ya match iheze umenyereza Diego Simeone yankurajije no vuga abafana arankuraja aratanga urumva aratanga inguvu ku bafana batari ko baratahura ibibaye ku bakinyi ntacyo byamutwaye wewe kiya kintu gisigura yuko nibwo tuvuyemo ariko mumenye neza cyangwa ngira ngo mwabonye neza yuko ibino bintu kuno kuntu tuvuyemo atari ibintu by'umuco cyangwa atari ibintu atari uko twasumbije cyangwa twagize ahubwo twiyankuraje niko je no sigura no vuga ijya reaction ya Diego Simeone aya mategeko yaje gukora no vuga kuri ibi bintu sinibaza yuko akora kuri ku migwi yose oya ntabwo uvuga ngo ni yose biba kuri bose nuko Real Madrid ibona gutaha Atletico Madrid irataha Real Madrid ni Real Madrid rero match yayikinye idomina match yose ariko tirikadre ziba nyinshi ku ruhande rwa Atletico Madrid kuko statistically uko ameze nuko umugwi wa Atletico Madrid gutsinda igitsindo kimwe kubusa bateye amatirikadre agera kuri angahe burya kuri munani barateye amatirika ko yabaye atatu mu gice ca mbere harandi ane bateye indwi umenga yabaye nk'umunani rero vyumvikana ariko umugwi wa Real Madrid wo ntivyawugende neza amatirika bagiye baratera ashobora kuba yabaye abiri nabone canka atatu ku kino nka gose ariko vyumvikane uwitwa Thibaut Courtois agira ama saves agira kuri indwi ku ruhande umva nayo matirika ama saves indwi yabaye ushirako n'iryo gitsindo cinjiye ni tirika zigera ku 8 ariko hari ya Jan Oblak agira zitatu ku ruhande rwa Atletico Madrid ariko gutembereza umupira Real Madrid yararushije kuva ku ntango kuca kuherezo kuko ni Atletico Madrid ari kwirazibira urukino nka gose nuko rero birangira umugwi wa Real Madrid utsinze ku matir obi kuri 4 kuri 2 za Atletico Madrid. Real Madrid rero izogiye guhura n'umugwi wa Arsenal match za quart de finale zotangura itariki 8 na 9 z'ukwezi kwa kane. Rero twababwiye ni Real Madrid zohura nande na Arsenal, Bayern Munchen hura na Inter de Milan, Aston Villa na Paris Saint-Germain, hama umugwi wa FC Barcelona uhure n'umugwi wa Dortmund. Mwayibonye hariya afsa yereka bari kuri Buja TV. Nuko rero bimeze ku ruhande rwa Champions League. Tuze rero dusubire kuri Champions League itariki 8 na 9 z'ukwezi kwa kane nuko bimeze